Spécial Coupe du Monde 2026 kuri Axia Vibes TV. Karibu kaze mwebwe mwese mudukurikirana mu ntara zitandukanye z'Uburundi, mu bihugu by'ibiyaga binini, Burundi, Rwanda, Congo, namwe mudukurikirana muri mu mahanga. Spécial Coupe du Monde ni kuri Axia Vibes TV na Bella Nove. Tuje kubashikiriza iki kiganiro kigira gatatu kugira ngo tukeze umugwi wa Maroc waraye ubyifashemwo neza cyane imbere y'igihangange Brazil. Maroc ukaba warashoboye gukina bimwe bikomeye cyane nk'iminota 15 ya mbere. Brazil ikaba itigeze ibona iyo umupira uriko uraca mbere. Ismail Saibari yarahava aratsinda igitsindo ciza cyane, igitsindo ciza gose kivuye kuguhanana umupira waruvuye hagati y'abakinyi b'inyuma ba Brazil. Barasigwa n'uyo mukinyi ariko akina inimero 9 ariko itariyo, ico bita faux neuf, araheza aratsinda igitsindo. Igikuru ni ingene Maroc atabwoba yagize. uri kuraraba ingene yakinye na Brazil urabona ko ari umugwi ushobora gushika kure cyane. Nibyo umukinyi Vinicius Junior cagihangange gikina Real Madrid co muri Brazil yavuye ahagira ibintu vyiwe, maji yiwe, araheza aratsinda igitsindo. Twovuga ko ari action individuelle bitandukanye n'ivya Maroc. Wabona ko ari umupira bagerageza guhanahana. Mu gice ca kabiri Carlo Ancelotti wamumenyereza umutaliyano yafashe umugwi wa Seleção wa Brazil, yarahinduye ibintu bitari bike nko gukuramo Mutama Casemiro muri Man United, arakuramo Ibanez, arinjiza bamwe abakinyi nka Fabinho yahauza akinira umugwi wa Monaco, Liverpool, arashiramwo umukinyi Danilo akinira umugwi wa Juventus, harinjiramwo n'abandi mu nyuma. Mu gice ca kabiri uraheza urabona yuko bakina basa n'abatinyana bose batashaka gutakaza urwo rukino ruhera ari kimwe kuri kimwe. Turakenje rero cyane umugwi wa Maroc wabyifashemwo neza cyane. Reka turindire inkino zizokurikira itariki 20 z'ukwa gatandatu. Ekose izokina na Maroc. Maroc biraboneka neza ko atangorana izogira mu kurengana igice ca mbere. Brazil nayo izokina n'umugwi wa Haiti watsinzwe na Ekose kimwe kubusa. Muri uyu mugwi ugizwe na Ekose, Maroc, Brazil na Haiti, Ekose ikaba ifise amanota 3. Mu mugwi wa D naho umugwi wa Australia waratsinze umugwi wa Turkey ibitsindo 2 kubusa. Muri uyu mugwi rero Leta z'Ubumwe za Amerika ziranganya na Australia, bazoheza bahigura itariki 19. Uzotsinda hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Australia ni wazoca kwa gufata ikibanza ca mbere c'uyu mugwi. Turkey na Paraguay nazo zatsinzwe, zizoheza ziraba ingene zohatanira ikibanza ca gatatu mu rukino rwa nyuma bazokina. Uko ingino zagenze, izindi nkino ziriko ziraza kubandanya. Urukino ruhuza Abadagi na Curaçao, kaka wa mugwi mutoyi cyane. Pays-Bas n'Ubuyapani n'urukino ruza kuba rukomeye. Hanyuma Afrika ize kugaruka muri les éléphants de la Côte d'Ivoire, aho baza gutana mu mitwe n'umugwi ukomeye cyane muri iyi myaka ya nyuma wo muri Amerika y'Epfo, Equateur. Tuzobigaruka ko ejo canke hirya ejo. Iki rero ni ikiganiro ca gatatu ca Spécial Coupe du Monde hano kuri Axia Vibe TV mugishikirizwa na Bella Nove. Rero abakunzi b'inkino aho muri hose, mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, turabaramukije cyane. Intumbero rero y'iki kiganiro Spécial Coupe du Monde ningene umupira ari ishure ry'ukubana. Mwomenya yuko mu mugwi watanguye abakinyi 11 ba Maroc batanguye mu kibuga igihe bakina na Brazil, 10 bari bavukiye mu mahanga hanze, cane ngaha i Buraya. Mu gice ca kabiri n'umwe yari yavukiye i Casablanca ariwe Unai
nawe nyene yaravuyemwo asubirirwa n'uwavukiye mu Bufaransa. Rero haca mu kibuga abakinyi 11 ba Maroc bari bavukiye hanze, bamwe muri Espagne nawe ni Chadi Riyad, Ashraf Hakimi, Ismail Saibari, Ibrahim Diaz, Yassine Bounou muri Canada, Nusair Mazraoui Pays-Bas, abo muri Man United baramuzi cane, Bilal El Khanous mu Bubiligi, n'uyu Samir El Mourabat yavukiye mu Bufaransa yasubiriye Unai mu gice cha kabiri. Murumva neza wa murongo twababwira, baravukiye mu mahanga ku bavyeyi b'abanyamaroc canke abubatse n'abantu bava muri Maroc, baraheza baza gukinira igihugu ca Maroc atarico batayemwo uruzogi. Murumva ingene umupira Imana ucako akabibitangaza, ni ibintu bidasanzwe cyane. Rero ico kintu kidufashe kutaboha mu mitwe twankana, dupfa amanationalite, dupfa urukoba, dupfa abavyeyi. Iki kintu kidufashe cyane, kino gikombe c'isi yose gifashe n'igihugu ca Amerika n'ibindi bihugu, ubona ko politike yavyo iri kirafata umurongo ukaze cyane ukuvangura abantu n'abandi. Ivyo birica gose esprit ya football, bigira imfura Matisse yarabitwibukije mu kiganiro ca mbere. Mu mugwi wa Australia biri mu bitumye dukora kino kiganiro dukoresheje audio, ariko umuhinga wacu ariko arabibereka ku masanamu. Australia yatsinze Turkey mu mugwi wa D, twabibabwiye harimwo umukinyi yamuka mu Burundi, abavyeyi baciye bahungiye muri Tanzania, hanyuma ashitse muri Australia aratera imbere. Nestor Irankunda none yarayatsinze igitsindo ca mbere. Murumva ingene umupira ari ishure rihuza abantu ku buryo budasanzwe. Bamwe baravyiburaya bakaja gukinira ibihugu bahozemwo bavukamo muri Afrika, abandi bakava muri Afrika bagakinira ibihugu abavyeyi babo bahungiyemo. Mumenya ko muri iki gihugu ca Australia harimwo n'umukinyi abavyeyi bamuka muri Sudani y'Epfo, Tete Yengi nawe nyene abavyeyi bamuka muri Sudani y'Epfo, nawe akaba akinira iki gihugu ca Australia. Nestor Irankunda rero turamukeje, yumve ko uri kuri Action Vibes TV, tumukeje. Arazi ko yamuka i Burundi, nta kibujijwe yuko akinira Australia. Ivyo biri mu bwigenge, biri mu vyarekuriwe n'amategeko. Igikuru nukubahiriza ubwigenge bwa muntu, nta kibitwo bibonamwo. Ngivyo rero ico twobabwira kubijanye n'iyi ntumbero ya Action Vibes TV kuri izi nkino zabaye. Turindire Cote d'Ivoire ingene biza kugenda, hanyuma tubandanye twitegurira urukino ruzohuza Abafaransa n'Abanyasenegal, n'urukino hazoca uwambaye. Tuzogaruka ejo kuruvuga ko kino cari kiganiro gitoyi cyo kugaruka kuri Nestor Irankunda nk'umukinyi afise abavyeyi bamuka mu Burundi, ubu ariko akinira Australia, akaba yarayatsindiye igitsindo Australia. Niniteka ku Burundi. Umupira ni gahuza miryango, umupira ni ishure ryo kubana, ni ishure ryo guhuza ama nationalite. Aha rero niho turangirije kino kiganiro ca gatatu ca special Coupe du Monde 2026 kiriko kirabera muri Leta Zumwe za Amerika, Mexique na Canada. Mwibagire kwishura twa tubazo, muturabe musubire mutwumvirize mu kiganiro ca mbere n'ica kabiri, utubazo 4 turimo amanota 5. Ushoboye ivyo bibazo akironkera akabahasha kamahera 100 y'amarundi. Akanimero mwishurako nako nyene kari muri description, no muri description y'iki kiganiro. Ibiganiro byose tuzoza turasubira dushiramwo ako kanimero. Mubandanye muryoherwa n'ibiganiro mushikirizwa na Action Vibes TV. Abakunzi b'inkino muhanahane bino biganiro muri benshi. Yari Belanov
ariko arabashikiriza, ariko arabakurikiranira igikombe c'isi yose kiriko kirabera muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Canada no muri Mexique. Giraho mwubahwe, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vyose atari ivy'inkino gusa bica kuri Axia Vibes TV. Bye bye.